Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshene yacu ya YouTube ya ICTV. Ni ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, aho tubazaniye amwe mu makuru agezweho kandi ari kugarukwa ko yoba muri CNDD FDD ndetse n'izindi nkuru zivugwa mu vya politike ndetse n'umutekano. Banywanyi bacu mukurikira amakuru atandukanye tubashikiriza mu nkuru z'ubuheruka twari twababwiye ko tuzabaha inkuru ziriko ziravugwa mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'intambara President Ndayishimiye ariko aragwana muri kino gihe. Ni intambara zatanguye agishika ku butegetsi kubera ko abiyita ko bari miragi rya Petero Nkurunziza harataranezerewe no kuba Generale Neva yarashizwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu agashigwa imbere n'umugambwe ngo awuserukire. Abenshi bavuga bati President Ndayishimiye turamuhaye ikiringo c'imyaka 2 bizoba vyamunaniye maze tugaruke ku butegetsi. Ngira mwarabonye vyabaye kuri General Bunyoni, numwe mu bantu batigeze banezerezwa no kuba President Ndayishimiye yarashitse ku butegetsi. Hari nakandi karwe kandi kiyita ko kari mwiragi rya Petero Nkurunziza kavuga ko kabangamiwe bikomeye na President Ndayishimiye, ariko President Ndayishimiye nawe yarabimenye ariko abona ko ivyo bihangange vyose atovyikura ko icarimwe, ahubwo akaja aragenda arakuramwo kamwe kamwe. Vyatanguye igihangange yaranakomeye cyane yabaye n'umukuru w'inama nshingamateka, uyo nawe akaba yari n'umwizigirwa wa Petero Nkurunziza. Uyo akaba ari we yanategerezwa guca subirira Petero Nkurunziza mu gihe yarapfuye urupfu giturumbuka, kuko yari n'umukuru w'inama nshingamateka nyene Pascal Nyabenda. President Ndayishimiye amaze gushikira amabanga, ico yakoze n'ukwigiza kure Pascal Nyabenda, mbere yaranamwankira ko atogwa iwabo mu ntara avukamwo mu mugambwe CNDD FDD asa n'uwafuswe. Kandi n'umwe mu bantu Petero Nkurunziza yashimagiza cane avuga ko ari umwe mu bagumyabanga batigeze bahemuka, ngabandi bose barahemutse. Iyo yavuga bagumyabanga bahemutse rero yavuga na Ndayishimiye, akavuga Bunyoni, akavuga Bandakugarika, akavuga Bandikuriyo, akavuga ko bose ari bihemu. Umugumyabanga yizigiye wenyene yari Pascal Nyabenda. Bisiguye ko rero yamubonamwo ikintu gikomeye kandi yifuza ko ashobora guserukira umugambwe, akaja kuserukira umugambwe mu kibanza c'umukuru w'igihugu. President Ndayishimiye amaze kubona ko Pascal Nyabenda rero badashobora kubandanya bari kumwe, kandi koko yaramwatse umukati akanamukura mu kibanza Petero Nkurunziza yari yamushizemwo. Marazi ko Petero Nkurunziza imbere yuko aja kwemera kuva ku butegetsi, imbere yuko yitaba Imana, yari yahaye ibibanza bikomeye bamwe mu bamwegereye, mbere anategeka President Ndayishimiye abo azogenda arashira mu bibanza bikomakomeye. Ariko President Ndayishimiye bimwe yarabikoze, ariko hari nabandi yagiye yigiza inyuma. Intambara ibitanguye ubwo, mu nyuma mwaraje kumva ivyashikiye igihangange General Bunyoni. General Bunyoni mu misi ya mbere yaragizwe umushikiranganje wa mbere mu ntango z'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye, ariko mu nyuma icuka cabandanije kuba kibi hagati y'ivyo bihangange, gushika naho Bunyoni avuga ko haki igihugu kibandanya kwicwa n'umukuru w'igihugu ahari ari we General Neva, ngo General Bunyoni yopfuma avyifatira mu minwe agakuraho ubutegetsi bwiwe. Nayo President Ndayishimiye amwagirije ko ngo yivyitunga ry'igihugu, akamwagiriza ngo gutunga ibigwanisho atabirekuriwe. Haranavuzwe vyinshi n'ivy'amarozi, harimwo uko Bunyoni ngo yoba yaragomvye kwicisha President Ndayishimiye, kuko yabonye ko ivyo gukoresha inguvu bishobora kutamusiga amahoro, akaja kurondera umupfumu wo kwica President Ndayishimiye. Uwo mupfumu nawe muri kino gihe ivyiwe ntawuzi aho vyahereye, ariko nicuka kibi cadutse kuva President Ndayishimiye afashe ubutegetsi muri ivyo bihangange. Sivyo gusa vyarabandanije, harapfungwa igihangange Desire w'amahoro, nawe numwe mu bakoranye na General Bunyoni mu gutegura iyo coup d'etat yo kuvanaho ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Sabo bonyene kuko ba Steve nabo barahatswe, batibiya
nabo barakuwe mu mabanga. Abo bose ni bamwe mu bihangange byari bikomeye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, ariko ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye ibintu bikaba byaranse ko bumvikana. None munsi rero umuriro ukaba uri kuraka hagati y'ivyo bihangange. Abadapfunzwe bakaba bari mu bwoba ko umwanya n'umwanya nabo bashobora gushikirwa. Abenshi batanguye kugira ubwoba cyane inyuma yaho umwe mu bihangange mu gipolisi akaba ari na generali do brigade. Uyo mu generale yafashwe akinjizwa ibohero. Uyo nawe akaba ari generali do brigade Bertin Gahungu, akaba nwanabitsa amabanga adasanzwe arimwo n'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana ndetse n'andi mabanga akomeye y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Akaba rero umwe mu bikekwa ko nawe yoba ari karakorana n'abariko baragwanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Hari kandi intambara idasanzwe iri mu bari kugwanira ibibanza bitandukanye. Twababwiye ko hari na bamwe mu boba bariko barakorana nabo Perezida Ndayishimiye yita abansi biwe bagwanya ubutegetsi bwiwe baburimwo. Muribuka ko Perezida Ndayishimiye yigeze kuvuga ko hari abantu bamugwanya bariko barazambya ibintu mu gihugu, akavuga ati ndabazi ariko ntaho nzobashira, tuzobandanya turi kumwe kuko ndazi neza ko mugira mu ntano urugamba maze ibintu binyangarane, nzobagumiza mu bibanza murimwo ariko mpangane namwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amajambo nk'aya yagiye kumvikana, yagiye akunda kumvikana, ariko arayavuga benshi bakagira ngo ni bimwe bya Perezida Neva byo kuvuga menshi, ariko by'ukuri arazi neza we ivyo ariko aravuga, arazi neza ivyo agomba kuha ubutumwa, kandi ni kenshi yagiye abagabisha. Muri kino gihe hoho vyakomeye, hari nibivugwa ko hoba hari abantu bariko barakorana na General Arenga iyo Bunyoni nubwo ari mu munyororo kugira babandanye umugambi wabo. Sibo bonyene kuko inyuma y'ipfungwa rya Bertin Gahungu harundi yahoze ari umukozi wa General Arenga iyo Bunyoni, byikekwa ko nawe yoba bitse amabanga atari make. Uyu nawe muri kino gihe turiko turavugana akaba yamaze gufatwa. Uyu rero apfunzwe ninde? Uyo apfunzwe yahore ari umukozi wa General Arenga iyo Bunyoni. Uyo akaba atawundi ni uwitwa General n'uwitwa Donatien Mbonicura. Yo Donatien Mbonicura akaba yarahagaritswe n'iperereza ku munsi w'Imana uheze, akaba yahora ajejwe amazu ya General Bunyoni. Yo Domitien Mbonicura akaba avuka ku mutumba wa Matyazo, ni muri komine Rusaka ho mu ntara ya Mwaro. Yahahora akaba asanzwe abantu mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga ibarabara rya 5. Abamuzi bamwita komisioneri wa Bunyoni nkuko babitubwiye, ngo niwe yarajejwe kurangira Bunyoni amazu ashobora kugura, ngo niwe yarajejwe kurangira Bunyoni amazu ashobora kugura, ndetse mu nyuma nga akaba ari we ayapangisha akongera akanayakurikirana. Ni nyuma rero y'ipfungwa rya Bunyoni, nyuma y'ipfungwa rya Bunyoni ngo Donatien Mbonicura akaba yabandanije ico gikogwa cyo gukorana na General Arenga iyo Bunyoni, ndetse n'ibikorwa vyiwe abandanya kubikurikirana. Ni mu gihe amatungo yiwe yose yafashwe n'ubutegetsi. Ku munsi w'Imana uheze rero gerekezo rya 24 z'ukwezi k'umunani 2025 hagati y'isaha 9 n'icumi z'umuhingamo nibwo Donatien Mbonicura yarahagaritswe n'iperereza rikaba ryaramupfungiye mu Kinindo. Hari n'uwundi rero bari bafatanywe n'umukongomani yasanzwe yapanze imwe mu nzu ya Bunyoni uwitwa Mumbere Katsuva Papi, ariko rero hari itegeko rivugwa ko ryavuye hejuru ryatumye uyo mukongomani acare kugwa. Ntawuzi iyo Donatien Mbonicura yaciye ajanwa, ariko bishoboka ko ari mw'iperereza. Abagenzi ba Donatien Mbonicura batwandikiye kugira abiwe bamenye ko yafashwe. Barifuza rero ko mu gihe yoba yarakoze icaha yojanwa mu butungane agapfungirwa ahantu hazwi. Umwe mu begereye kino kibazo yatubwiye ko Donatien Mbonicura yoba yagirizwa ko atoza amafaranga y'abapangayi n'ayajane kuri konte ya sentare ntayinyuzwa. Amazu ya Bunyoni akaba yarafashwe na sentare. Uyo rero akaba nawe muri kino gihe ashobora kugirirwa nabi
kandi akaba yagirizwa gukorana nabo n'uwo bise umwansi w'igihugu. Uwo kandi bita umwansi w'igihugu nawe yarafise abandi yahoze yita abansi b'igihugu, ariko nanone muri CNDD-FDD vyaho buraca bugacana yandi. Uno munsi uba uri umutoni, uri umuntu ukundwa kajwe mu mugambwe CNDD-FDD, ugaca ukisanga uri mu bansi b'igihugu, nkuko biriko birashikira abo Bunyoni, biriko birashikira ivyo bihangange vyose vyahoze ari ntakogwa ko biriko birashikira igihangange Nyeganyega, bigashikira Berite Gahungu, bigashikira n'abandi batari bake bagiye baragira uruhara rukomeye muri CNDD-FDD, ariko no munsi bakaba bari mu mabohera, abandi bakaba barangajwe kubera ubutegetsi bita bubi bwa CNDD-FDD. Muri CNDD rero ivyaho vyama ari akayobera abahinga. Muri CNDD-FDD murazi ko haheze iminsi habaye amatora. Muri ayo matora CNDD-FDD baracanyemwo bikomeye cane. Na amatora bari bisangije, nta mu oppoze yararimwo, nta wo muri opposition yararimwo. Na amatora 100% y'aba CNDD-FDD, kuko abashizwe muri ivyo bibanza vyose n'aba CNDD-FDD narirya yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yigijwe kure. N'ubwa mbere rero amatora y'abanywanyi ba CNDD-FDD yabaye bakaryana, aho amatora yo kwa 25 z'ukwezi kwa 8 2025 asa n'ayabaye hagati y'aba CNDD-FDD gusa. Karero bahora bakora amatora, CNDD-FDD igiye kwiba yindi migambwe, ubu ntawabavangiye. Ivyo rero bahora bakorera abandi baca nabo baca nyene barabikoreranira, batangura kwibana hagati yabo ndetse no kuryana mu mihingo. Rero imwe imbonerakure zaragwanye, mu nyuma zumvikana ziriko zirashamirana, ndetse ziriko zirakwiragiza urwanko, ndetse zimwe zikabanza kwa kana amakarata y'amanyanga, ndetse zikaba zaranakoresheje amakarata y'amanyanga mu matora yo kwa 5 z'ukwezi kwa 6 2025. Ziraheza rero ayo makarata zayashiriye uwo zizeye ko ari we aza kuba gutogwa, kugura rero abatwara amabiro de vote, kuzuza amasandugu amakarata y'umukandida, gutora kenshi bisubiriza, gusoma izina ritari ryo, byarabaye ahatari hake. CNDD-FDD rero babikora bagwanya abandi, ba CNDD-FDD babikora bagwanya abandi ba CNDD-FDD, kandi twahora tuzi ko babikorera opposition. Umugambwe warashatse gutoza abakandida bamwe ku nguvu, ubanje gukura ku rutonde abandi, canke abo bandi bakibwa amajwi. Abanyagihugu basa n'abagumutse kugezaho batora abantu bakuwe ku ntonde, abo bose baba ari aba CNDD-FDD. Hariho rero aho vyananiranye ko izina ry'uwatsinze risomwa kubera hatsinze uwo mu mugambwe udashaka. Ubu rero bikaba vyarahinyanyuwe muri za sesi. Ninde rero yotahura ko amatora yo ku mutumba ashobora kumara iminsi 3 atarasomwa? Aho hose rero bariko bahinyanyura amajwi y'aba CNDD-FDD. Aya mabi yose, aka karenganyo kose, ubu busuma bwose bwakorewe aba CNDD-FDD kandi bukogwa n'aba CNDD-FDD. Umwe rero mu bitoje niwe yanditse ati: jewe urugendo muri CNDD-FDD rurarangiye, namwishuye nti ahubwo ruratanguye, komeza nyabuna ubihindure. Benshi ntibamenya ko ivyo bakorera abandi bashobora guca mu gitondo bakisanga nabo nyene birabashikiye. Izi ndyane ziri muri CNDD-FDD, uku kwikurana ko izi ntambara Perezida Ndashimiye yitegurira kwiyamamaza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko ibihangange mu mugambwe ntibimworoheye. Benshi bavuga ko yananiwe, ategerezwa gutanga imihoho, ngo kuko ivyo gutwara igihugu si ibintu vyiwe, ngo vyaramutaye kuwa amazi. Abandi nabo bati ni mumureke, niwe Samurarwa, niwe Petero Nkurunziza yasize, kandi yategerezwa kubandanya. Abandi bati niwe Samurarwa yasize, ariko ntagendera mwiragi ryiwe, kandi yaravyivugiye. Ubu mugambwe waramaze gucikamwo imice, ubu ngubu umugambwe ntukizigirwa
kubera ko ibintu byose perezida Ndayishimiye n'umugore we bavyifatiye mu minwe, ibintu bikaba vyarayangaye. Ngiyi ntambara iri kiraba muri CNDD-FDD ni ibintu bibandanya kumera nabi. Amakuru yandi turiko turabategurira, turaza kubaha ido nido ndetse n'amazina ya bimwe mu bihangange byo muri CNDD-FDD biriko birarabana y'ingwe. Ibintu rero bishobora kuza kumera nabi cyane mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Ibihe byiza kuri mwese, mu kanya tuze guhura muri ayo makuru.